Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabaramukije inshuti bakundwa umwami wa Yesu Kristo, muri kumwe na Ntakarutimana Eric mu kiganiro cya Saveur Divine. Turashimira Imana bwira byose yongeye kuduha kano kanya kugushobora kwisho tuvuze ku ijambo ry'Imana. Imana yacu nishimwe cyane. Turasangira amajambo dusanga mu gitabo cy'Imigani igice cya 6, turahera ku murongo wa 16. Ndanze amajambo ivuga ngo ivyo uhoraho yanka. Hari ibintu 6 uhoraho yanka, mbere n'indwi bimusesema: amaso y'ubwibone n'ururimi rw'ibinyoma n'amaboko avisha amaraso y'aberanda, n'umutima ugera imigabo mibi n'ibirenge vyihutira kwirukira ikibi, n'icabona cy'ibinyoma kivuga ivy'ubuhumvi, n'uvyura imitongano mu bavukana. Imana yakidufasha cyane. Bene data, turi kuri ijambo rivuga ngo twirinde gukora ivyo uhoraho yanka. Hari ibintu uhoraho yanka ndetse binamusesema. Imana yakidufasha cyane. Ku karongo ka 10 havuga ngo amaso y'ubwibone n'ururimi rw'ibinyoma n'amaboko avisha amaraso y'aberanda. Ane amajambo tugomba tuganire ko. Reka turabe mu gitabo cy'Abami, Abami ba mbere igice ni cya 21, turahera ku karongo k'10. Hatubwira indanzi y'amajambo ivuga ngo ivy'uruzabibu rwa Naboti. Karongo k'10 acavuga ngo maze muzane abantu babiri bishirukanya baje imbere yiwe bamwagirize bati, warogose ku Mana no ku mwami, muheze mumujane inyuma y'igisagara mumwicisha amabuye. Nuko abantu bo muri ico gisagara aribo bashinga ntahe n'abaganwa beneho babigenza nk'uko Yezebeli yabatumye ko muri vya vyete yabandikira. 12 bashinga umunsi wo kwisonzesha, bashira Naboti imbere y'abantu. 13 maze abo bantu babiri bishirukanya baraza bamwicara imbere, bagiriza Naboti ngaho imbere y'abantu bati, Naboti yarogose ku Mana no ku mwami. Maze baca bamukura mu gisagara bamwicisha amabuye. Imana yacu nidufashe cyane. Turabona amajambo rero y'aba bantu bagiye inama yo kwica uyu mugororotsi yitwa Naboti. Naboti yarafise uruzabibu rwari ruri hafi y'ugumwami. Umwami Ahabu aragenda aramusaba, amubwira ati, Naboti, ndagomba umpe uruzabibu rwawe, hanyuma ndaharimo imboga. Naboti aramubwira ati, nukuri n'Imana ntikavyumve ko notanga ishamvu y'abasogokuru. Naboti aravyanka. Mwene data, nagenda kugira inama, Satani nako atagira kugira ngo ukabire ivyo Imana yaguhaye. Urafise ishamvu Imana yaguhaye. Ishamvu yacu bene data iri mwijuru. Aha kwisi tuhabaye nk'ingenzi, ariko ishamvu yacu iri mwijuru. Satani rero nako atagira kugira ngo gukabire akwereke ko ngaha mwisi ukwiye kuba. Bene data, Naboti abwirwa gukabirwa ishamvu yiwe, aravyanka. Amaze kuvyanka, hanyuma haba inama. Ashitse muhira umwami abwira umugore wiwe ati, Naboti namusavye uruzabibu yarunyimye. Umugore amubwira ati, humura, ngira ndakwereka ingene dushaka kururonka. Umugore atangura kuja inama.
ya majambo uhoraho yanka, atanga kugira inama yo gukora ikibi, inama yo kuvisha amaraso y'umugororotsi atacafise. Acandika ivyete Yezebeli, yandikira ngo abatware baba mu gisagara Naboti yabamwo, hanyuma ngo abwira ngo nimurondera abantu bishirukanya bashobora kumwagiriza, bamwagiriza amakosa ko yatutse Imana, yarogose ku Mana akarogota no ku mwami, hanyuma muheze mu mwice. Hanyuma ngo abo bantu baca bashinga umunsi barisonzesha. Mwene data nagira ndakubwire yuko abadayimoni ntako batagira kwisonzesha kugira gukure mu buntu bw'Imana. Mwene data urahabira amaso, abadayimoni afise imigabo mibi kuri wewe, ariko dufise Kristo Yesu yatsinze rufuna kuzimu. Imana ishimwe cyane. Bene data turabona ngahantu baje inama byo kugira ngo bashobore kwica Naboti, kandi barabishikije, bavisha amaraso y'umugororotsi ataca yakoze. Imana nayo iri mwijoro ntabwo yavyihanganiye, yacibwira Ahabu ngo ahimbwa zarigatiye amaraso ya Naboti niho izorigatira nawe yiwawe. Imana idufashe cyane. Turabona ngaha rero hatubona abagabo ngo baca baragenda imbere y'abashinga ntahe, baravyemeza, baravuga ngo Naboti twamubonye ariko ararogota ku Mana, arogota no ku mwami. Hanyuma haca shingwa itegeko ryo kumwica, wacara mu kwega, bamukura mu bantu, bamusohora mu gisagara, bamwicisha amabuye. Imana idufashe cyane. Abantu bavisha amaraso y'abagororotsi baragowe, abantu bavisha amaraso batakoze ivyaha barahumiwe. Uno munsi birahari mu gihugu, aho umuntu arazire twiwe, umuntu baramwica muhoye ivyiwe. Imana yacu idufashe cyane. Haleluya. Mwene data ndakugira inama, uri kumviriza amajambo, birashobora gushika ko wagize umutima w'ubwibone, ukagira umutima ugira inama, ndetse hari n'abashobora kuba barapfuye ku bwawe, ariko nagenda kugira inama. Dufise Kristo Yesu yabambwe ku musaraba, yapfuye ku bwacu. Iyo usavye ikigongo arakugirira imbabazi. Imana yacu idufashe cyane. Ahabu yaciye abwirwa ngo ahimbwa zarigatiye amaraso ya Naboti niho zorigatiye yiwawe, kandi niko vyagenze. Ahabu yarapfuye, apfa rubi, apfaguye ku rugamba, imbwa zirigata amaraso yiwe nkuko zarigasa amaraso ya Naboti. Aho hari mu isezerano rya kera, hari kuvyagezwe, hari jisho kurindi, iginyo kurindi, ariko uno munsi turi mu isezerano rishasha. Dufise Kristo yabambwe ku bwacu. Mwene data turabona mu isezerano rishasha ubitwa Sauli ariho yavuye yitwa Paulo, yari umuntu ahamye ubwoko bw'Imana, yarondera abana b'Imana akabashira mu ngoyi. Imana idufashe cyane. Turabona harageze igihe Yesu Kristo aramuhwikira, amubwira ati ndagomba kunkorera, aramwiyereka, handi asaba ikigongo arihana. Imana mugira imbabazi. Uno munsi turi mu gihe cy'ubuntu mwene data, nahawe yitamwo kugira ngo usabe ikigongwe. Imana idufashe cyane. Hari ibintu muhoraho yanka ndetse ngo bimusesema. Ndakugira inama mwene data, wibere maso, ntuhava mu bo uhoraho abagasesemwa. Ndakugira inama kuno mugoroba ndetse mu kino gitondo, mwene data usaba Imana imbabazi, usaba amaraso ya Yesu Kristo. Kristo arakugirira ikigongwe, Kristo arakweza. Wirinde kuba mu bihe uhoraho akuraba agasesemwa, akuraba akumva utamunezererewe. Imana idufashe cyane. N'amajambo y'Imana atubwira ngo hari ibyo uhoraho yanka ndetse bimusesema. Imana idufashe naho kwisuzuma muri byo twasomye nibiki, hariho n'ibindi byinshi bitavuzwe ngaho uhoraho turaba agasesemwa. Mwene data ndakugira inama, wihane umwanya uracariho, usaba Imana imbabazi. Kristo arakugirira ikigongwe, Kristo arakweza, hanyuma ube mu bana b'Imana. Imana idufashe cyane. Yesu abahezagire abumvise amajambo. Twirinde ntitube mu vyo uhoraho araba agasesemwa, araba akababara. Imana idufashe. Twabonye amajambo atubwira ngo hari ibintu uhoraho araba, hanyuma ngo bikamubabaza, bikamusesema. Mwene data, ubuzima tubayemo ni bugufi, ariko ndakugira inama, wihane, umwanya uracahari. Wihane ugifise impwemu z'abazima. Imana idufashe cyane. Imana itugirire neza. Wumvise ubutumwa bwiza. Yesu aguhezagire. Amen, amen.